Turabaramukije amahoro mwese mugiye gukurikira ano makuru tugira tubashikirize. Ku munsi wa gatandatu ishure SOS mu Cibitoke ryarinjije icese inyubakwa z'amasomero 3 mu birori vyatewe iteka n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yaboneyeho kumenyesha ko leta ishima intererano y'ikigo SOS mu iterambere ry'igihugu. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo nawe asaba abagumyabanga kuba akarorero muri vyose. Izo mpanuro akaba yazitangiye muri commune Gishubi na Ryansoro mu ntara ya Gitega. Kaze rero muri ano makuru. Umukuru w'umugwi w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yarakengurutse utwigoro tw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye two kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari mu kiganiro Musa Faki Mahamat yatanze kubamenyesha makuru ari kumwe n'umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro. Yabishikije ku munsi wa gatandatu ariko asozera urugendo rw'imisi 3 yaragize yaramaze imisi mu Burundi. Kurikira umushikiranganje Albert Shingiro. Mabanga mashasha afise n'ubwa mbere aza mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Akabaje rero mu gihe nkuko mubizi mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi aherutswe gutorwa kugira ngo abicegera cya gatatu c'uburongozi bw'umuryango w'ubumwe wa Afrika. Yaratowe kandi kugira ngo abe kimwe twita champion kubijanye n'ugwaruka amahoro n'umutekano. Yongera kandi Burundi kandi buratorwa igisagara ca Bujumbura kiratorwa kugira ngo kibi gisagara c'ugwaruka ku rwego rwa Afrika yose. Murumva rero kugo rugendo rwabaye mu gihe ciza yaraje rero kugira ngo aronke intumbero z'umukuru w'igihugu kuko afise ico kibanza c'icegera ca gatatu mu bakuru b'ibihugu barongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Aronka intumbero araba ingene bokorana mu bisata bimwe bimwe bikomeye by'uwo muryango. Mu ncamake rero ku rwego rw'igihugu barashoboye kuvugana aho duteje bikorwa vy'iterambere. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaramwakiriye mu ntara nziza ya Kirundo, aramwereka yuko igisata c'uburimyi ngahi wacu ari igisata gikomeye cyane, igisata gifasha cyane mu iterambere. Aranavuga yuko atagihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidashize imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi. Aravuga ati iyo abene gihugu na cyane cyane ugwaruka rushonje ntako ushobora gutwara abantu bashonje amagoro nk'amahoro n'umutekano, kenshi usanga bica bivamwo intambara canke gucanamwo hagati y'abene gihugu. Aravuga rero kugwaruka rubwirizwa kuja imbere y'abandi bose kwijanye n'ibikorwa vy'iterambere. Anavuga kandi n'ingene kubera uwo mugambi mwiza wo gushira ugwaruka imbere, ugwaruka rw'u Burundi utangiye gukunda ico gisata c'uburimyi ku buryo hari ugwaruka rumwe rutangiye kuva mu gisagara ruja ruguru kugira ngo rukore imigambi y'iterambere mu burimyi. Murumva rero yuko ku rwego rw'igihugu bashe kuganira cyane ivyo narimvuze vy'uburimyi n'ugwaruka. Hanyuma aranabwira uyu mushitsi yuko Uburundi bushobora gusangira n'ibindi bihugu ivyo duteko muri ivyo bisata bibiri mbere n'ibindi bisata. Ku rwego rw'akarere baraganiye cyane bijanye n'umutekano muri akarere kacu na cyane mu gihugu gihanira demokrasi ya Republika ya Kongo aho umutekano utameze neza cyane. Arabona yuko umukuru w'igihugu cacu afise uruhara rukomeye cyane gose mu gikorwa ciza cyo gukana amahoro muri aka karere. Murazi yuko igihugu cacu ciza c'u Burundi carungitse abasirikare mu gihugu ca Kongo kugira bafashe kugarukana amahoro n'umutekano. Na cyane muzi yuko ivyo bishitse igihugu ca Kongo giherutse kwinjira mu muryango wa East African Community. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane. Dushaka yuko igihugu ca Kongo kizana mu muryango ivy'intambara. Dushaka yuko igihugu ca Kongo coza kugira dukorane mu cyane bijanye n'iterambere. Nico gituma nyene icubahiro mu kwigu cyacu cy'u Burundi karakora uko ashoboye kose kugira ngo ico gihugu kironka amahoro n'umutekano kugira duce dutandukira ibijanye n'iterambere hagati y'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Baravuganye kandi n'ibijanye n'abasirikare twarungitse muri Somalia gufasha byo kugarukana amahoro muri Central Africa n'ahandi. Uburundi murazi ko twaciye mu bihe bigoye vy'intambara, ubu rero hageze yuko natwe tuja gufasha ibindi bihugu biri mu bihe bibi twaciyemo natwe. Nico rero tuko turakora kandi twatubikorana ubwenge n'ubukerebutsi buva ku Mana. Baravuganye n'ibindi bijanye n'amahoro n'umutekano ku isi.
baravuga yuko mu bisanzwe amahoro n'umutekano hano hose ari intambara dukwiye gutorera umuti biciye mu biganiro bidaciye mu nkoho bidaciye mu ntambara mbona uvuga ko mu ncamake ari ivyo bashoboye kuyaga akaba yarashimye urugendo yarashimye ukuntu yagiye mu Kirundo agenda arabona Burundi ngene bumeze kuko Burundi si Bujumbura gusa yagiye arabona acimuramvya Ngozi Kayanza biramunezera cyane kubona igihugu cyacu cy'u Burundi ngene kimeze. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ku izina rya leta arashima intererano y'ikigo SOS mu iterambere ry'igihugu ivyo yabishikirije mu Cibitoke hariko hinjirwa amasomero y'ico kigo SOS. Donatienne Bukuru. Izo nyubakwa zo mu kigo SOS Cibitoke zuguruwe n'umushikiranganje wa mbere ku izina rya leta nk'uhagarariye urwego nshingwa bikorwa rwa leta zigizwe n'ibirasi bitatu byo kwigiramo ikirasi c'abarezi ikirasi co kwigiramo ubuhinga bwa none kigizwe n'imashini nyabwonko 200 ubusomero bw'ibitabo naho gukorera ivyigwa by'ubuhinga bita laboratoire mu rurimi rw'igifaransa. Urongoye ikigo SOS yaragarutse ku kamaro k'ikigo SOS aho gifasha mu bijanye n'indero amagara y'abantu eka mbere n'imiryango y'abantu aho nikora kitayisize inyuma. Akaba yaranakengurutse ingene bakorana neza na leta y'u Burundi kugira ngo ineza y'umwana yamishigwa imbere. Umushikiranganje wa mbere yarashimiye ikigo SOS hamwe nabo bafashanya mu gikorwa co kunganira leta y'u Burundi mu gisata c'indero baranguye mu ntara ya Cibitoke aca bahamagarira no kubirangura mu zindi ntara aho batarashika. Nagira rero ndabahamagarire ku intara zigiye kuba zitanu muri wa mugambi wa leta biyumvire izo ntara zitari mu ivyo bigo ko numvise ivyo bigaho biri nabonye ko hari intara zidafise aho noca ndazivuga n'intara izoba yitwa intara ya Burunga hamwe n'intara ya Butanyerera. Uburyo niyo bwabakundira Imana ikabashoboza biyumvire yuko izo ntara nazo zibiri muri zitanu zo bazigize igihugu cacu ko nazo zoronka ibigo nk'ibi kubera yuko tuzi neza yuko indero itangwa mu bigo SOS ifise akamaro gakomeye cyane. Yaranakengurutse ko ico kigo cemeye yuko n'ababa mu micungararo y'intara ya Cibitoke bashobora nabo nyene kuja kungura ubumenyi mu bijanye n'ubuhinga bwa none muri ico kigo. Gervais Ndirakobuca akaba yarakeje abajejwe intwaro ingene bakorana n'ikigo SOS aca bahamagarira kucama hafi. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Cyriaque Nshimirimana arashima ibikorwa by'umugambi Payoza umaze kurangurira mu ntara ya Ruyigi. Ivyo yabivuze afatiye ku bikorwa biriko birarangurwa mu makomine ya Nyabitsinda na Kinyinya. Zeno Atungimana. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Cyriaque Nshimirimana yamenyesheje ko urwo rugendo rwateguwe aho umugambi Payoza ufasha mu bijanye n'uburimyi umaze igihe urangurira ibikorwa mu ntumbero yo kuraba akunguko byazaniye abene gihugu mu gihe ibikorwa byabo bizohagarara mu kwa gatandatu kandi ko ivyaranguwe bitazoca bipfa inyuma y'ico gihe. Ubicishije mu ishirahamwe ADIC umugambi Payoza warubatse urugomero mu mwonga wa Ntanga muri komine Nyabitsinda ufasha kuvomera imirima urafasha n'abakorera muri uwo mwonga kuja hamwe mu mashirahamwe n'amakoperative aho baronkejwe inyigisho zo kubafasha kwitunganya neza. Abo barimyi bakaba babikenguruka. Ngomba gushimira umugambi Payoza. Umugambi Payoza waraduhaye inyigisho cyane, waraduhaye ubumenyi cyane bwo kurima kijambere no korora. Basavye ariko gushigikirwa mu gukingira uwo mwonga no kugabanirizwa imisoro basabwa na komine, basaba kandi ko leta yobaguma hafi ikabashigikira. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yashimye ivyaranguwe n'uwo mugambi harimwo inyubako asaba abo bene gihugu kuzozibungabunga. Uno munsi nabonye inyubakwa izo nashoboye kubona zimeze neza. Sivyo? Uruhara runini yinya ruri iwanyu. Murabona imyaka 20 imbere yanyu n'imiburi iburi. Aho uvuga uti jewe n'umuhungu wanje azoja kwakorera hakiri heza. Urongoye umugambi Payoza ku rwego rw'igihugu
yashimye ingene abo bo mu Ruyigi bafashe nkama inyigisho bahawe gusumvya abo mu zindi ntara uwo mugambi ukoreramwo. Ishirahamwe ya DIC rikaba ryaciye rishikiriza urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi bakorera muri ako gace ipikipiki imwe. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Siriake Nshimirimana yaciye aja ku mutumba Nyakibere muri komine Kinyinya, aho abenegihugu bashize hamwe imirima yabo ikwiriye hegitari hafi 6 barimira hamwe, baraca n'imikobeko, bakaba banamenyesheje ko bariko baratera imbere bimwe biboneka. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yabakeje aca bemerera ko leta izobandanye bashigikira ubwiwe bemerera intererano y'ibipawa 20. Kutadohoka ku bikorwa rusange nivyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo asaba abarundi bose. Ivyo yabishikirije muri komine Mabanda ariko harubakwa inyubakwa iyo komine. Egide Irakoze. Ivyo bikorwa rusange ivyo kubaka inyubakwa y'ibiro vya komine Mabanda vyabijanye no gucanga isima, umusenyi n'utubuye duto duto bita gravier biriko bikoreshwa mu kubaka. Umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariko n'indongozi z'umugambwe mu ntara y'Amakamba n'inzego co kimwe n'abatowe baherekanije ivyo bikoresho vyo kuduza iyo nyubakwa izoba igeretse. Mu ijambo umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yashikirije yibukije akamaro k'ibikorwa rusangi gasanzwe kari no mwiragi ry'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ibikorwa rusangi byadufashije kubaka igihugu cacu tutazeyinze. Sogokuru wacu Petero Nkurunziza yarabifatiye ko aratubwira yuko abarundi dushoboye, ko Imana iremye umuntu imuha ibyo ashobora gukoresha byose. Atwibutsa ko amaboko yaduhaye n'ubwenge yaduhaye, ibintu byose Imana yaduhaye dushobora kubikoresha kugira twiteze imbere. Twubatse amashuri menshi mu gihugu cyose cy'u Burundi ata munyamahanga n'umwe adufashije. Yaratwibukije turubaka amavuriro, turubaka ibibuga, turubaka ibintu byose dukoresha amaboko y'iwacu. Iryo ragire rero nitwogibagira, nitworeka kuri komeza. Si ku nyubako rusange gusa no mu mihani wacu. Twame tubikoresha kugira ngo twiyubake mu miryango. Inyuma y'ibikorwa rusangi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagendeye ibikorwa by'iterambere rusangi biriko birarangurwa aho ni nk'ishure Espoir de la Jeunesse ryakira abanyeshure 149 mu bisata bitandukanye harimo n'abiga bararayo, aho ni muri komine Mabanda, aho yaboneho n'akaryo ko kugendera inyubakwa y'uburaro bw'ingenzi yitwa Niyo Ngabo, aho ni mu gihe muri komine Makamba yagendeye ikibuga c'umupira w'amaguru Nkurunziza Peace Park Complex Stadium kiriko kirarangira mu vy'inyubako, hamwe ni hoteli ya Eagle Business Center biri ku mutumba Gisenyi, ahari no gwaruka rumaze igihe rukurikira inyigisho nk'indimi zitandukanye hamwe n'ivyo gukinjika hakoreshejwe gaze, ugwaruka buca rurondererwa ubuzi mu bihugu vyo hanze. Umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yagendeye ahigisenyi n'amazu y'abikorera utwabo ariko arubakwa, hamwe rero n'ibiro bizokoreramwo ishirahamwe Fondation Pax Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo asaba kandi abagumyabanga kuba karorero mu kibano no mu bikorwa vy'iterambere. Izo mpanuro nazo yazitangiye mu makomine ya Gishubi na Ryansoro intara ya Gitega. Ngendo ziwe amazemo imisi mu ntara ya Gitega agendera abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo kuri uyu wa gatanu yari mu mazone agize komine Gishubi na komine Ryansoro. Aho hose akaba yari yishikiye ku kivi kwirabira aho abaherutse kuronswa inyigisho z'akarangamutima k'umugambwe CNDD-FDD ko bazitahuye, yongera abatekerera n'izindi mpanuro. Muri komine Gishubi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akaba yagendeye zone Nyabiraba, zone Mugaruro na zone Nyabitanga. Muri komine Ryansoro naho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yagendeye zone Kavumu hamwe na zone Mahwa. Iruhande y'inyigisho z'akarangamutima k'umugambwe CNDD-FDD abo baheruka kuronswa inyigisho baronkejwe, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yagiye abasaba ko bohimiriza mu kibano abantu birinde gusesagura umwimbu ahubwo bawuziganye. Murime mwimbure, ino murime muteyagire mwimbure. Hanyuma tubasabe
mwejeje ntihagire asubira gushora umwimbu bawubike n'abanyisogokuru abanyamukuru barabika umwimbu mu bigega ugasanga ikigega c'uburo c'amasaka c'ibigori bakabika umwimbu kuko baravuga bati hari igihe inzara yotera none kubera iki twebwe tuvuga ngo twarize ubu tukakibika umwimbu umuntu arose ibiro amajana atatu by'ibigori amajana abiri asesera ku isoko bya bintu bigaca bihera mu mwanya mutoyi aca avuga ngo ibiciro byaduze kubera iki twimuye kubika gushika ibindi vyeze mu gaciro vya mbere ugabo ukabuzi yuko uzobaho no muci mige kurima urwo ruzi nabonye ruca ngaha munini gusa amazi menshi apana ko azaragenda yigira mu Misiri tutayarose ngo natwebwe tuvomere muci turime. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akaba aho yaca hose yagenda amenyesha ko izo nyigisho zizotuma mu gihugu haba impinduka nziza kubijanye n'imibereho y'abene gihugu. Mu ntara ya Rutana naho havugwa igikorwa c'umugambwe CNDD-FDD aho ku munsi wa gatanu batanzwe inzu hashikirijwe inzu 25 zubakiwe abafisa amikoro make ni muri komine Musongati Diomede Hategekimana. Inzu ya mbere abagumyabanga bo mu ntara ya Rutana bashikije icese muri komine Musongati bagiwe imbere n'umunyamabanga wo mugambwe muri yo ntara n'inzu yubakiwe umupfakazi ku mutumba Mabawe zone Shanga n'umupfakazi yahora ba muri iyo nzu mu buzima bugoye kubera uburaro bubi. Ahandi abagumyabanga bashikirije icese inzu bubakiye umupfakazi ni ku mutumba Shanga baramushikirije n'ibikoresho byankenerwa mu nzu n'umwambaro. Ku mutumba Buhinga naho umuryango ufisa mikoro make ugizwe n'umugabo agendana ubumuga n'umufasha wiwe n'ibibondo washikirijwe icese inzu hubakiwe n'abagumyabanga bo muri yo ntara nabo nyene bararonkejwe ibikoresho vyankenerwa mu nzu. No ku mutumba Kamaramagambo zone Musongati umuryango ufisa mikoro make warashikirijwe icese inzu hubakiwe n'abagumyabanga. Bankwe mu ishamba nari kuzimu umugabo wa semutete ndawukengurutse mu hamashi. Nkuko vyashikirijwe n'umunyamabanga w'uwo mugambwe mu ntara Rutana Sylvain ko ruriho ngo inzu zose hamwe bubakiye abafisa mikoro make muri yo komine ya Musongati zashikirijwe ahandi kuri iryo genekerezo nyene zingana 25. Duhejeje gushikiriza inzu 25 zose hamwe rero uko ari 25 zikaba zadutwaye amafaranga miliyoni 36 n'ibihumbi amajana 250. Niko gutera kamo n'abandi baze baritaho abafisa mikoro make. Iyindi migambwe twoyitera kamo yuko yo kwitaho abatishoboye nkuko nija mu gimana bidusaba nta nkeka yuko mu myaka iza bantaho nikoro bugabanuka ndetse na nyakatsi zikagabanuka mu gihugu cacu Burundi hamwe imigambwe yose yokora nkuko CNDD-FDD kirabikora sabanya mugambwe gusa ntera kamo n'amadini nayo nyene burya iki bikorwa turiko turakora niho bateza kuja imbere bakabikora mugabo murabona ko umugambwe rero usigaye ubikora tumenyere ko mu minsi yahera byakogwa y'amashira hamwe twita ama ONG mugabo by'ukuri CNDD-FDD yasubira mu ONG murana ko ari iri kirubaka ayo mazi y'abantu aho nikora. Ivyo byose rero ngo babikora mu kwitabira kamo bategwa y'indongozi uhereye ku gihugu hamwe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD. Umuhuza w'abarundi Emero Hantine Kanyana yaragendeye yabene gihugu b'intara ya Rumonge yamenyesheje abamwituye ko urwego arongoye rwiye gukurikirana ibibazo bamushikirije. Leopoldine Kamenge. Ibikorwa rusange byo mu ntara ya Rumonge byo kuri wa gatandatu vyabereye ku musozi Mutambara zone Gatete ni muri komine ya Rumonge. Ivyo bikorwa vyitabwe n'umuhuza w'abarundi yaramaze imisi ariko arumviriza bene gihugu bo muri iyo ntara bikaba vyari bigizwe no gutera ibiti mu ntumbero ya wa mugambi ewe Burundi urambaye. Ibiti vyatewe bikaba bigera ku bihumbi 7 bigizwe n'imitarabanyi be n'ibiti vy'ivyamwa bita ibifenesi. Nabatowe muri iyo ntara nabo nyene bakaba bari baje kwifadikanya n'abene gihugu muri ivyo bikorwa vy'iterambere.
mu ijambo ry'umuhuza w'abarundi yahamagariye abanyarumonge kuja ku kivi maze bagwiza umwimbu. Intara ya Rumonge abene gihugu ingufu murazifise ni mukore. Ibikorwa byo gukora birahari. Murabona bino bibara byose byo kurima ingene bingana kuko ni mwaharima hose muzoba ikigega kigaburira n'izindi ntara. Hama utubazo twagiye turashikirizwa natwo twaratwakiriye umuti w'ibibazo wowo utegeza gutorwa kandi turavyizeye ko imiti izoboneka kandi irama. Ico musabwa gusa nuko mutekana ntagire uwitwaza ngo ufise ikibazo gicanke kiriya ngo ahave atamajambo canke ngo ahungabanye umutekano. Abahuza babahaye ku mitumba babacimanza bizere kuko ni mwabitoreye. Uwo muzobona atavyitwaramo neza bishikirize ababarongoye bidushikirize twese. Aimé Laurentine Kanyana akaba yarangije ijambo ryiwe abashikiriza nimero ya telefone yiwe kugira baze bamwiture mu gihe cyose bizoba bikenewe. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwarasohoye itangazo aho bumenyesha ko hamaze kwibonekeza ingwara y'ubukangwe mu gihugu. Kurikire umushikiranganji Sylvie Nzeyimana. Igenekerezo rya 13 Ntwarante umwaka w'2023 haratowe imigera itera indwara y'ubukangwe mu bipimo byari byafashwe ku bana biketswe ko boba baranduye iyo ndwara mu Burundi. Umwe no mwana w'imyaka 4 wo muri zone ya Gatumba intara ya Bujumbura mu karere k'ubuvuzi ka Isare. Uwo mwana tukaba twasanze atarucanco na rumwe yari yararonse. Abandi babiri twasanze arabandujwe n'uwo wa mbere. Kubera imigera y'ubukangwe isanzwe yibera mu mwanda mukuru mu ntumbero yo gukinga iyo ndwara y'ubukangwe haraba igikorwa cyo gupima imyanda iva mu ngo iciye mu miringoti n'imiserege. Mu bipimo vyakozwe muri laboratoire bitanu muri vyo harabonetsemwo imigera y'indwara y'ubukangwe. Twamenyesha ko muri ivyo bipimo twasanzemwo imigera bitatu vyavuye mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura y'uburaruko muri commune Ntahangwa, bibiri navyo vyavuye mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura yo hagati muri commune Mukaza hano mu gisagara ca Bujumbura. Kuva kuwa 25 Munyonyo umwaka wa 2022 aho hatangura gukekwa ko uwo mwana yoba yaranduye hagafatwa ingingo yo gufata ibipimo ni kimenyetso cerekana ko igikorwa cyo gucungera indwara y'ubukangwe kimaze gutera intambwe. Nkuko bisanzwe biri mu ngingo mpuzamakungu kubijanye no gukinga indwara zibiza, iyo habonetse umwana numwe gusa yanduye indwara y'ubukangwe mu gihugu bisigura ko igihugu kiba kiri mu kiza c'indwara y'ubukangwe. Nico gituma ntangaje cese ko igihugu cacu catewe n'ikiza c'indwara y'ubukangwe. Tubibutse ko indwara y'ubukangwe iterwa n'umugera utera ubumuga bw'amaguru canke amaboko, ubwo bumuga kandi bukaba butavurwa. Iyo ndwara kandi ikarira abana bakiri bato kandi umugero yitera kenshi wandurwa biciye mu kanwa iyo umuntu afunguye canke anyoye amazi yanduye. Muri kino gihe rero ubushikiranganji bufadikanije nabo dusanzwe dufashanya na cane cane mu mugambi wo kurandurana n'imizi ubukangwe, hari ivyo twaciye twihutira gukora, navyo bikaba ari ibi bikurikira: gukora itohoza rijanye n'inyifato mu kibano c'ahato uwo mwana agwaye kugira turabe ko atahererekanwa ry'iyo ndwara ryoba ryarabayeho, gusuzuma ko hatari ibimenyetso vyotuma uwo mugera ukwiragira ahandi, kongereza ingufu mu gucungera indwara y'ubukangwe. Mu ntumbero yo guhagarika ikwiragira ry'umugera w'ubukangwe no gukinga kw'ibibondo vyacu vyomugazwa n'iyo ndwara, tugiye gukora ibikorwa bikurikira: gushiraho umugwi wo gukurikiranira ku munsi
ibikorwa bijanye no guhagarika iki kiza, gutunganya vyihutirwa isekeza ryo gucandaga abana bose kandi mu gihugu cose kuva kubakivuka gushika kuba imyaka 7. Naho dutangaje ko hari kiza acindwara y'ubukangwe, twomenyesha abarundi n'amakungu ko igihugu cacu kubera kwijukira incanco twamaze gushikira urugero rwo kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe. Mu bipimo vyakozwe vyerekanye ko uwo mugera wajuzananye mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turangije turarika abavyeyi ngo bazitabire uko bama isekeza tuzoja dutunganya mu minsi iri imbere ryo gucandaga abana kuva kuvutse gushika kuw'imyaka 7. Ngo ni ngombwa kwabubakanye baganira ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, mbere bakaganira n'abana ibijanye n'ubuzima ndoragitsina ku neza ya bose. Ivyo vyashikirijwe mu nyigisho zatunganijwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku bakenyezi. Prudentienne Chimaye. Irondoka rijanye n'amagara meza ngo nukugira amagara meza mu mutwe, ku mubiri, mu kibano ndetse no mu bihimba vy'irondoka, nkuko vyashikirijwe na Ansire Manirambona yanonosoye ibijanye no kwakira abavyeyi bibaruka mu nyigisho yatanze. Kuvyara ku rugero rero ngo nimwe mu nkingi z'irondoka rijanye n'amagara meza. Kugira ivyo bishoboke rero nuko abubakanye bohurumbira uburyo bwo gutandukanya ivyaro, gutyo ibibazo bituruka ku mbanyi z'urutavanako nk'imfu z'abavyeyi n'ibibondo zikagabanuka bimwe biboneka. Abubakanye ngo bategerezwa kuganira hagati yabo ndetse no kuyaga n'abana babo ibijanye n'irondoka hamwe n'inyigisho zerekeye ubuzima ndoragitsina. Nkuko Renovate Irambona umuhinga mu bijanye n'inyifato yabishikirije, iyo abavyeyi baganiriye n'abana babo ivyo bituma bamenya ingene bitunganya mu buzima, bakirinda kugwa mu rudubi no kuronka inyigisho zitarizo. Ngo naho rero amatohoza yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 ushira umwaka w'ibihumbi 2017 yerekana ko abakenyezi bubatse bari ku buryo bwo kuvyara ku rugero bavuye ku bice 18% baja ku bice 23%, umuvuduko w'irondoka Uburundi buriko ngo ni munini cyane. Arico gituma umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida yatumiriye abo bakenyezi gufasha mu guhangana n'ico kibazo. Kera nivyo abana baritunga, ariko ubu ubuvyaye benshi ni inkomoko y'umutekano muke mu miryango, tutavuze imanza z'amatongo mwaba mwumva hirya n'ino, aho abana bica abavyeyi, aho bavukana bica n'abapfa agatongo. Aha sindaharambira kuko ibivuga sitito biri imisi yose mu mitumba, mu miryango no mu kibano. Aha mwese nta n'umwe ataraje ushinga n'umuvuduko w'irondoka mu gihugu cacu. Abakenyezi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bahamagariwe rero kubigwa neza mu gutanga impanuro zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Abo bakenyezi bakorera mu bwo bushikiranganje barahimirijwe kandi kubijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, ngo kuko ubwo buhinga ari bumwe mu buryo bufasha gukwiragiza inyigisho zirondoka rijanye n'amagara meza, soko giterambere rirama. Abarongoye amashengero nabo bahamagarirwa guhimiriza abo barongoye kubijanye no gukingira agateka kazina muntu. Ivyo bikaba byashikirijwe mu nama yatunganijwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu. Pascal Kumbuga. Muri iyo nama umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH wamenyesheje ko abarongoye amashengero bumvwa cyane n'abanywanyi b'amashengero yabo, ari naco gituma bo bahimiriza kubahiriza agateka kazina muntu. Ariko rero kugira babumbire cyane abo barongoye amashengero botegerezwa kurangwa n'inyifato nziza, bakubahiriza abo nyine agateka kazina muntu, bakirinda kuryana hagati yabo, bakirinda akarenganyo kugira babera akarero keza abo barongoye. Mu biganiro byashikirijwe muri iyo nama barerekanye ko amatati menshi aba hagati y'indongozi zisangiye ishengero ziba kubera bapfa inyungu zabo hamwe n'amarongo yabo bakura muri ayo mashengero. Basabwe rero
gukora neza bisunze amategeko meza y'amashengero yabo n'amategeko y'igihugu ku neza y'abanywanyi babo n'igihugu bagafasha mu iterambere ry'abene n'igihugu bakongera bagashigikira umugwi w'igihugu ujejwe ateka kazi na muntu CNDH mu kubahiriza agateka kazi na muntu. Abari bitavye iyo nama basavye ko abarongoye amashengero, abarongoye imigambwe, abajeje intwaro hamwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH bokorera hamwe kugira agateka kazi na muntu kubahirizwe. Barundi bose nabo basabwe kudoma urutoke kuri uwo wese ahotera agateka kazi na muntu mu gutanga iyo nkuru mu mugwi w'igujejwe agateka kazi na muntu hamwe n'izindi nzego z'igihugu. Abari bitavye iyo nama basabye kandi ko umugwi CNDH woza urashika ku mitumba yose no mu makati yose kugira uratohoza ivyerekeye agateka kazi na muntu. Mu ntara ya Mwaro naho havugwa udukoko twateye ibitegwa ahani nk'ibiharage. Babahurikiye rero mu bushikiranganje bw'uburimyi bakaba barishikiye muri iyo ntara kugira barabe ko vyifashe. Aho ku mutumba wa Rutyazo muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro hari udukoko twibonekeza mu mirima imwe twonona ibiharagi. Umuyobozi yajejwe gukingira ibitegwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Gorete Itangishaka yahishikiye kugira asigurire abarimyi uko ako gakoko kameze n'ingene bo kwifata igihe kamaze kuja mu ndimo zabo. Ahandi yagendeye ni ku mutumba wa Fota muri komine ya Ndava aho ako gakoko kibonekeza mu mirima imwe kakonona ibiharagi. Igindi ndwara abarimyi bifota beretse uwo muyobozi nifata igitegwa c'igitoki bigatuma igitoki kitimbuka umwimbu ukagabanuka. Gorete Itangishaka arasigurira abarimyi ibijanye nako gakoko konona ibiharage n'ivyokorwa harimo kubagara hakirikare gutera imbuto irobanuye n'ibindi. Twasanze uko abarimyi bavuga batarira busema ibiharage hamwe vyarafashwe cyane ariko turavye ivyafashwe twasanze umengo hoba harimwo vyabiteye vyinshi gutera batevye kutabagara no kudafumbira kubera iyo bafumbiye neza kare bagatera ahantu heza harimye neza bituma ibiharage bifita inguvu hanyuma bikigwanira iyo vyatewe n'utoko canke ingwara. No ku ndwara y'igitoki Gorete Itangishaka aramenyesha abarimyi inyifato ibereye bokurikiza. Shaka mbanze mvuge ingene bazowubona igitoke kirabenja imitoto igasa n'umuhondo hanyuma ugitemye igitimbati mwabiravye harya kizana amazi y'amashira anuka hanyuma iyo naho cazanye icamwa cacu hariko umwanana kibonekana nk'icyahiye kitarasha kandi tarera utoye rero umuhanyi wacu ukawuvuna usanga indani imbere mu ntimatima yawo hariyo utuntu umengo nutubuye kwirabura ugomba cyane twabahanura rero yuko iyo bamaze kubona iyo ngwara mu bitoke vyabo nuko baca babirandura cankwe naho bakoresheje umuhoro baca banza kuwotsa mu ziko imbere yuko uja mu yindi ndimo bashaka naho gutera batera imitsinda ivuye ahantu hari ingundu itarandura hanyuma ahantu bari baranduye bariko batubaza yuko iyo ngwara hashika igihe ikavayo haramara igihe yaranduye ikavaho nk'inyuma y'amezi ashika 6-9 agateraho ibindi bitoke. Fabrice Hakizimana umuhanuzi wa Musitanteri Ndava mu vyajejwe harimo iterambere akamenyesha ko abajeje intwaro bagiye gufasha bimwe biboneka mu guhimiriza abene gihugu kubijanye n'iyo nyifato yo guhangana n'iyo ndwara y'ibiharage n'ibitoki. Ugwaruka ruhamagarirwa kwitaho ivyigwa no kwitunganiriza imigambi y'iterambere kuko ngo leta idashobora kubaronsa bose akazi. Ivyo ni vyashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo gwaruka Ezekiel Nibigira hari mu ntara ya Ngozi kuwa 5 mu bikorwa vyo kukingira ibidukikije. RC oho kamkam. Ivyo bikorwa vyo musi umushikiranganje Ezekiel Nibigira yabitanguriye ku bikorwa rusangi aho hatewe imisuna ku nkengera z'uruzi Nyakijima kugira ngo barukingire. Ivyo bikorwa rusangi biheze akaba yatanga ubutumwa kugwaruka rwo muri iyo ntara ya Ngozi rwari rumaze iminsi rikurikirana inyigisho zo kwikorera imirimo yarwo aho yabahamagariye kuzobungabunga neza ibikoresho babahaye vyo gutangura imirimo yabo abumvisha neza ko leta
itoronka ubuzi ibaha bose. Uyu munsi twahagurutse kugira ngo urugwaruka turutegure rumenye yuko ibihe bigenda birahinduka. Turasaba biga ko biga nibaje ku ishure bige kandi bigane umwete. Mugabo ntihagire uwiga avuga ngo jewe ndagiye kwiga ngo leta izompa akazi, leta izompa ibiro. Ivyo onye ubu unye byaramaze gutigiye. Tubasaba dushimitse yuko muhindura ingendo, mumenye yuko wize ntibikubuza kugenda ukarima irengarenga. Iyo wize ntibikubuza kugenda korora inkoko. Mbere wanagomba ubwo bumenyi waronse mu ishure ni nabwo buca bugaruka bukagufasha ivyo ukabikora neza. Muca ubwenge, leta nta kazi ishobora kuronka izobaha mwese urwaruka. Ntibikunda ntibishoboka. Ngomenya ko urwaruka rwaronkeje ibikoresho ruzotangurana bivanye n'ibikorwa bazokora. Bakaba mu byo bahawe harimo amafarini n'amavuta ku bazoteka ibitumbura n'imikate, amamashini amwa ku bazoba bakimyozi, hamwe rero n'ibibuguru vy'ingurube ku bazorora. Ubushikiranganji bw'igihugu ca leta buri kumwe ni banki y'isi yose bwatunganije inama kubegwa bose n'imigambi y'iterambere. Bakaba mu byo rero baganiriye harimo ikoreshwa ry'amafaranga bayatanzwe mu ntumbero yo gushigikira iyo migambi y'iterambere. Kurikire umushikiranganji Audace Niyonzima. Kumviriza ibisata bitandukanye, ubushikiranganji butandukanye busanzwe bufise imigambi ifatwa mu mugongo n'isi yose kugira ngo yumve aho bitugora cyangwa n'ibindi byo bikeneye yuko bifatwa mu mugongo n'isi yose. Twamushikirije rero ku migambi basanzwe badufata mu mugongo ibikunda kuba intambamyi bituma iyo migambi itaja mu ngiro n'ingoga ngo itume ubutunzi butera imbere nk'uko byari biteganijwe. Hanyuma twanamusabye kandi yuko hari ibindi byinshi mu Burundi turavye ivyo dukeneye byo dufasha gutera imbere ko dufata mu mugongo kugira ngo dushobore kuronka uburyo bukwiye mu banki y'isi yose kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu binyarutse twisunze cya gitabo c'imigambi y'iterambere dusanzwe dukorera ko mu Burundi hamwe n'imigambi isanzwe iteguwe imigambi y'iterambere igihugu cyateguye. Nk'uko ibindi bihugu byose bironka uburyo bw'amafaranga buvuye mu banki y'isi yose, hariho urugero usanga ibyo bihugu bikoresha ayo mafaranga. Dusanga rero hano iwacu mu Burundi urugero dukoresha ayo mafaranga ari rutoyi cyane. Imvo rero ziratandukanye, hari imvo ziva hano mu gihugu iwacu bivanye nko twabivuze ubuheruka, imvo zijanye n'ukuntu abakozi bajeje ibikorwa usanga kumbure bakwega ibirenge cyangwa bafise ubushobozi n'ubuhinga buke, n'ukuntu uhora usanga abantu benshi biyumvira ko ijya migambi ifatwa mu ni banki y'isi yose atari migambi y'igihugu, bakibagira yuko ari migambi y'igihugu mugabo ifatwa mu mugongo n'ingurane cyangwa imfashanyo zivuye mu banki y'isi yose. Ivyo rero twabonye ko bishobora kuba intambamyi mugabo abaserukira ubushikiranganje butandukanye twarafashe ingingo yuko twizera yuko ubu bigiye guhinduka. Ayo mafaranga rero ntazosubira inyuma nkuko benshi bakunda kubivuga, sa mafaranga acasubira inyuma gusa usanga twacerewe kuyakoresha. Intambamyi bitera nuko nk'ubu turiko turasaba ngo badufate mu mugongo mu yindi migambi baca bavyitwaza bakagira bati n'aya mafaranga tubaha muyakoresha buke buke. Twari kuyakoresha imyaka 3 ugasanga tuko tuyakoresha imyaka 5-6 mumbe ko tuko twacererwa mu iterambere. Ni ku munsi wa gatanu hasozerewe hano i Bujumbura inama yahuje abarongoye amabanki y'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Bimwe rero mu byo barabiye hamwe harimwo ingene ubutunzi bwifashe muri ako karere. Eza ko Brice imenyereza kuri televiziyo y'igihugu.
Iyo nama ihuza abarongoye amabanki y'ibihugu bihurikiye mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko uyu mwaka ikaba yitabwe n'ibihugu 6 kuri 7 bigize uyu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Bimwe mu vyihwejwe muri iyo nama harimo uko ubutunzi bwifashe muri ivyo bihugu aho basanze ivyo bihugu vyaragerageje kwigwanaho ku buryo ubutunzi butahungabanye cyane bagereranije nuko ibindi bihugu ku isi vyagiye birahungabana. Naho biruko ubutunzi bw'ivyo bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko bwarahungabanye biturutse ku bintu bitatu vyavuye inyuma y'akarere aha twovuga nk'ikiza ca COVID-19 intambara y'Uburusiya na Ukraine hamwe n'iduga ry'igiciro c'ibitoro ku masoko mpuzamakungu. Umuyobozi ajejwe ivyigwa vy'ubutunzi n'ibiharuro mu banki nkuru BRB George Ntangorane akaba yavuze ko mu mahangiro ane ivyo bihugu vyari vyihaye kugira bizoshobore gushika kwifaranga rimwe hariho imwe atagihugu na kimwe c'akarere cigeze kiyishikako. Ngezo zini bihugu vyari vyihaye kugira ngo bizoshobore gushika kwifaranga rimwe hariho imwe atagihugu na kimwe zishikako ari ijanye n'igihengeri c'amafaranga leta itegezwa ikoresha igihengeri kiri ku rugezo rwa 3% kira gihugu cyose cyategezwa kugumana kw'icyo gihengeri cya 3% ku mafaranga leta ikoresha nta gihugu na kimwe c'akare cyashoboye kubishikako. Mwomenya ko muri iyo nama abo barongoye amabanki makuru y'ibihugu bihurikiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko bateye imikono kwihinyanyugwa ry'amasezerano yerekeye ihanahana ry'amafaranga muri ako karere. Turashimira mwese mwakurikiye ano makuru.